Ndabaramukije mwese nizere ko mumeze neza aho umwe wese aherereye. Ni jewe nyene Obama ngarutse ndabazaniye icigwa nabateguriye co muri parametre. No musi nje kubereka ukuntu wobona amakonte yose wuguruye muri ukoresheje email, yaba ikintu cose wuguruye ukoresheje telefone, yaba ikintu cose wakoreye kuri site web ukoresheje konte. Nje kukwereka ukuntu amakonte yose woba waruguruye ukoresheje telefone ahantu usanga vyarisevinze muri parametre yiwawe. Okay, mugumane nanje gushika impera ya video. No kuvuga aho hantu iyo umaze kuhashika urasangamwo amakonte yo muri Facebook, no kuvuga nimero na code, no kuvuga ahantu hose Instagram nimero na code, no kuvuga urumva ako kantu yuko kagufasha kumenya amakonte uba waribagiye ama password canke ama mode pass. Mugumane nanje rero gushika inyuma ya video kugira mubone ico cigwa nabateguriye. Ukaba uri mushasha nagomba ndagusabe ubanze usimbire kuri YouTube canke urabaha musi ukore subscribe, uco ufasha ufyonde no ngaho ku gakengeri ucugira kuri tute canke all, biravana n'ururimi YouTube yawe irimo. Ntagutevya rero nizere ko mwabikoze. Urinjira muri parametre yiwawe nkuko bisanzwe, je parametre ngiyi. Aha rero umaze gushika muri parametre, so uze kubanza urabe neza yuko parametre yawe iri mu Gifaransa. Hariho abantu nabo batazi guhindura ururimi rwa guhindura ururimi muri telefone, navyo urazi no musi kuri telefone ugacutonda ngaha kuri systeme. Banze ndakabacishirizemwo ntihagire umuntu aza kuvuga ngo vyamunaniye. Okay, aha ucuza kwaka ko hejuru handitse range, ucufyondako hama ucugaruka kandi aha hejuru aha kuri range uku mubona yuko usangaho nonaje ko hari Igifaransa n'icongereza, ariko mu gihe usanzeho ururimi rumwe urashobora gufyonda ngaha kuri plus handitse ajouter in langue, ucufyondako ucubona indimi zose zirimo. Rero dufate n'ururimi rumwe ushatse gushiramwo, wacaguyemwo ushatse gushiramwo. Reka turabe, mubona ucugwemezako, mubona ko ruca ruza ngaha. Kugira rero uje hariya hejuru ufyonda ukagumizako, ugacuterura ukarugira urwa mbere ugacurekura kwanza. Okay, aka anyene ndakabacishirijemwo kugira ntihagire uza kuvuga ngo vyamunaniye bivanye nuko telefone yiwe itari mu rurimi ndiko ndakoresha. Reka rero nk'ubu nsubizemwo Igifaransa, nca mfyonda nkagumizako, nkaca nterura nkarugira nkakigira icambere. Donc nca nkora roturu rero nkuko bisanzwe. Mugumane nanje rero murabe ako kantu nabateguriye. Urinjira rero muri parametre yiwawe ya telefone. Winjire muri parametre ucuza aha hantu kuri recherche. Nizere yuko ata muntu numwe afise telefone idafise recherche. Ucuza aha hantu kuri recherche aha hejuru, mwese ndibaza murahafise ku matelefone yanyu. Hari n'abasanga ari akantu gatoyi, hariho abasanga ari akantu gatoyi kari ino hejuru, ndibaza bene aka kantu murakazi ko ari aka recherche. Uce ukemezako. Aha hantu rero uca wandika ijambo gestionnaire, murabibona hariya hejuru, gestionnaire de mode pass. Uku ugaca urindira bigaheza kugira recherche, hama birimwo muri telefone yawe bica biza. Aka kantu nta telefone nimwe katarimwo, telefone maze kubipimirako zose narakabonye ko karimwo. Reka twandike ijambo rimwe rimwe. Gestionnaire murabibona de mode pass. Okay, ngiri ijambo dushaka, ngiri iryamaze kuza tutarabiheza hariya hejuru. Aha rero murabibona ijambo gestionnaire de mode pass niryo duca twemezako. Niryo duca twemezako nkuku. Aha rero no kuvuga wewe uhejeje kuryemezako baca bakwereka ama email yose ufise muri telefone yawe. Aha ucagura mwimwe, donc murabona jizi zose ni email ziri ngaha muri telefone.
wewe uca ucaguramwo imwe, donc hari igihe usanga ufise imwe ntibirirwa baragucaguza. Je nca ncagura iyo nshaka, nk'iyo noba nugurura ibintu nkaca nsevingamwo muri iyi email. Aha rero reka jewe nk'akarorero je nkoresha iyi ya mbere, reka ngire iyi ya mbere nk'ubu, uca wemeza ko bica vyugurukira aha hantu mubona. Okay, aha hantu rero murabona aya mantuzenya yose ngaha, aya ma site web, ama platform, Facebook, Fama Burundi, Google Play, Instagram, mubona ibi vyose mubona ngaha. Aha nama application yose acanze, ama site web, ama application nagiye ndugururako ama konte. Nk'akarorero Bestera fiseko konte zibiri, murabibona. Iyi Clear Express org, ona Creator Studio facebook.com mfise kama konte abiri. Facebook mubona ko mfise kama konte 19. Fama Burundi, Gasape mubona konte zibiri kuri Gasape. Google Play service konte zibiri, Instagram konte zibiri, uko nyene. Okay, aha rero dufate wewe uje kuraba nk'akarorero Facebook, hariho Facebook wowe ufise wibagiye konte, donc wibagiye code. Aha rero uca wemeza ngaha kuri Facebook nk'uku, baca bagusaba ukuremwo shema canke fingerprint, uremeza ko ucukuramwo shema canke fingerprint. Reka je nk'ubu nkuremwo. Murabibona rero twahashitse ngaha. Ahantu rero ukuntu hameze nuku, uhejeje kuhafyondako murabona aha mbere ni nimero na mode passe vya Facebook. Uku nyene nimero na mode passe vya Facebook, no kuvuga ivyo vyose na mode passe donc na Facebook na savinze muri email yanje ijya mwabonye ninjiyemo. Murabona za 19 zose ngizi, izi zose ni Facebook, uku nyene vyagiye birasevingamo. No kuvuga nk'ubu nk'akarorero nibagiye nka mode passe yiyengo canke se password, ubona nk'iyi ni nimero deja, iyi namaze kuyibona. Mode passe rero nca mfyonda kuri aka kantu kameze nk'akajisho, aka ndibaza murakabona mwese, nca ndagafyonda ko nk'uku. Ubona nk'iyi mode passe yayo ngiyi. Okay, mode passe yayo ngiyi. Aha rero ndibaza mwabibonye. Aha doshatse kubereka kw'irya mbere, ariko izi zose ni ukugenda urabigira. Nimba vyashitse nka Facebook ugahindura mode passe, uca ufyonda ngaha kuri modifier, ugaca uhindura ukandikamwo mode passe nshasha washizeko. Aha rero ndabereke, dufate nko kuri, tuje kuri Instagram naho. Ubona aha kuri Instagram ca twemeza ko, murabona nahone fise amakonte abiri. Fise iyi ni nimero mode passe, iyi nayo ni izina na mode passe. Aha rero no kuvuga nk'iyi ya mbere, reka tugire nk'iyi ya kabiri mode passe, cufyonda ngaha kuri aka kantu k'akajisho nk'uko murabona mode passe yayo nk'ubu ujewe niyi. Okay, ndibaza ubu rero mwabibonye. Aha rero ushaka uragenda ukazoragira kuri kimwe kimwe, ukazuraraba aho wibagiye code. Murabona Fama Burundi, ivyo nyene na mode passe. Aha rero aka kantu karashobora kugufasha mu gihe wibagiye ama mode passe amwe ya Facebook, ariko aka kantu hariho amakonte wewe uza gusanga udashizemo. Reka ndababwire rero ukuntu ushobora gukora ugasanga ivyisevinzemo. Murabona nk'akarorero, hari igihe uja kwiconnecta kuri Facebook, kenshi hari igihe bakunda kubitanga ku bantu bakoresha iyi Facebook, ya kera, ndibaza murayizi. Iyi suko uhejeje kwiconnecta baca bakwereka ngo saving ivyo wakoresheje mu kwiconnecta, no kuvuga ariyo rya nimero na code. Aha rero murabona kenshi baca babishira munsi, ufyonze kuri save, ugiye kwandika ivyo muhejeje kubona uca usanga vyisevinzemo. Okay,
uko rero niko bigenda biragira. Wowe nimba ari telefone yiwawe uzokabona ari ahantu ugira wugurure konte uca ugira save kugira ubikingire, uvyibagiye uzoce wikora kuri aka kantu k'ubwenge ndabigishije kugira ntibice bigutakarana. So aka kantu rero niko kantu k'ubwenge nari nabateguriye. Mumfashe gukora subscribe kuri YouTube, muce mumfasha no gupartager iyi video ishikira abantu benshi. Ciao ciao, tuzosubira muri video ikurikira.